ko nibuka kera mu wanje yarambwira ati jewe hakono bana n'umwana wanje yaravuye muri Islam uzofuma uva ngaha muhira noneho je ico gihe naravuye no muhira ndaja kwipangira urumva naraciye mu bintu byinshi cyane vous comprenez ce que je veux dire naramutabura mu wanje mugabo ico gihe nabona umengo jewe je ndi inspiré kuba umukatolika kandi urumva navyumvamo kuko narava muhira nkaja gusenga imisa ya mbere mama bikamujya kora wewe kujya kuntu umuntu avyuka alfajiri agiye gusenga kuko imisa ya mbere murasi ko yinjira 6h na jewe naravyuka 5h urumva mama rero arige twahura ari karatawaza agiye gusari na jewe nkabavyuse ngiye gusenga muri katolika imisa ya mbere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwa Waislamu wote ambao reka mvuge mu Kirundi parce que ici turi muri Eden kubera iki iyo umuntu atanguye gutoa Islam canke abamizima bacha bananje Igiswahili umengo uri obligé kwandanya uvuga Igiswahili en fait je kubera nakuze mu makartier y'Abaswahili umva ikintu cyose mu idini kibari en Swahili kandi ugiye kwiraba kera Abayisilamu ni gake bavuga mawaidha mu Kirundi n'ubu bayavuga mu Giswahili voilà en fait mu Giswahili biri plus facile muga mu Kirundi cumengo ni ibindi bintu umengo birameze kuntu naho mu Giswahili umengo nyene ni idini rihagaze mu Giswahili mu rurimi mu Giswahili umengo ntibashobora gusigura mu Kirundi abantu bose ya donc c'est difficile ya en fait ni kubera amamigi twakuriyemo ya muga kumusaga umengo basigura mu Kirundi ya introduction en fait nako ndavuga rero hama bon ikatwasubiye kwanza abakristo kugira ngo mutahure ntimumve assalamu alaikum ni ndamuso mu Cyarabu ariko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati mu Kirundi ni amahoro y'Imana abane namwe rero arabana bashobora kumva ngo yaturamukije ngo mu Kisilamu oya ahubwo si mu Kisilamu ni mu Cyarabu twaramukije mu Cyarabu mugabo mu Kirundi amahoro y'Imana abane namwe indamuso yacu ifise signification nziza iraryoshe muvana ntushobora no kuyigirira ubujyaja ngo uje kwifuriza amahoro y'Imana abane n'umuntu kandi mutameze neza mugabe idini riratubwira ko umuntu wese muhu bitegereza kumwifuriza amahoro y'Imana peu importe icyo mufa cyose nawe bari mu ex wawe cyangwa yagutwaye umugore cyangwa umugabo nta kibazo rero nuko hama abakristo bose none amahoro y'Imana abane namwe aho muva mukagera kwa turabizi neza yuko cyano yacu ya Gatech TV hari abakristo hari n'abasilamu hari n'abapagani hari n'abatemo de Jehova hari n'abantu zenya abantu batandukanye hari n'abadasenga usi nukuvuga ngo uyu munsi tugomba twibaze ku madini yose si kuvuga ngo tugiye tuvuge gusa Abayisilamu ngo abamizulman n'ibiki no turavuga ku madini yose uyu mukobwa si umukobwa n'umwigeme parce que n'umwigeme n'umukobwa bide nashatse gushyira mu bintu bya reselo leo saze rakase nire tuvyahana nyene mu Kirundi byose ni bon ufite yasiza amahore hagati ngo agira yegamire namubwira ati umviriza umvikane niwigeze ushyira ahore hagati kugira wegamire ahubwo ko turi muri Ramadan washase gusepara kwera yuko normalement muri Ramadan umuhungu n'umukobwa ntibakwiye kwigirana ngo imibiri koraneko sivyo mugaje toza kubigaruka ko fait nashatse kubabwira tuko yasize koreye ngo yegamire mugaje namaze kumukagura yuko yabigize kugira ngo ashyire espace voilà ariko idini nuko ivuga surtout muri izi période za Ramadan voilà uno musire dufite topic imwe mugabo ihagaze ku madini yose dufite topic y'ama challenge asanzwe aba muri société surtout ku ba jeune mu madini yose que ça soit musulman, que ça soit chrétien, que ça soit catholique, que ça soit aba Jehova aba Adventiste yes bose twakuvuga ko ama challenge asanzwe aba duhere kuba musulman parce que nous on est musulman jewe ndi muislam ndabizi ko abantu benshi cyane baramaze iminsi bavuga ati ngo ravasha ashobora kuba ari cingire oya jewe navuse ndi muislam from Marafara mama wanje ni muislam papa wanje Marafara Papa wanje ni papa nagiye papa wanje she's Muslim. Papa wanje he is Muslim and my mother she's Muslim and my brother and sisters are Muslim and the family of my mother are Muslim, family of my father
Ok, voilà, c'est ça. Nous, je sais kuvuga hama Kelly aussi, nous je suis musulmane, muga pas de naissance, narinji idini. Yeah, c'est à cause d'amour, vous comprenez, l'amour est plus fort que l'amour. Non, pas à cause de pas à cause de l'amour. J'ai quelqu'un ndakunda kugisigura. Il est vrai umugabo wanje, niba navuga umugabo wanje canke like mon futur mari. Yeah, future husband is your husband. Ego. Because yarabaye kimwe mu bintu vyanyinfluenshije kwinjira idini. Sivyo? Mugabo kuva kera jewe namye ndi attiré voilà par les musulmans, namye ndi attiré kuri iryo dini, namye numva ndabikunda tuku. Jewe nikanda nagutera n'inkuru. Namye ndabizi yuko sinzi ko naho ndabigira n'abagenzi banje, namye ndabizi yuko uko biri kose fin dauphin bizorangira je ndi umusulman, shake ntwagwe n'umusulman canke sintwagwe n'umusulman, namye ndavyivamo gusa yuko jewe nzoba umusulman. Donc namye ndabikunda. En plus de ça chasohokana n'umusulman, en plus umusulman ya a pratique nkuvuga apratika asenga umuzima ngo yitwa gusa kwizina oya yarapratika umuzima yarapratika akunda Imana abikunda jeje nyene naramuraba nkumva nyene ko ndi inspiré kwera kukuntu anyereka ko idini ryabo Imana bayubaha sinshatse kuvuga ko nabandi batayubaha mugawe yarambereye inspiration muri make kwera narabona yuko si ibintu vyo kwigirisha si ibintu vyo kuvuga ngo ariko ari force si ibintu non biri muri we. En plus de ça nakora ahantu muri Galerie Bonesha nk'ibisamagaza nakorera ahantu hari umusigiti muri yo ntuze muri ya galerie muri yo galerie rero hakorera abamizima benshi iyo bavuze iyo umvise batanguye guhamagara uricara ukavuga ati ibi bintu ko biteye igomwe bariruka bose ubona bacana canako sindanacererwa n'umusogondo umwe urumva. Donc hari ibintu vyinshi vyagiye biranyanspira bica bituma ntangura kwiga deja ntanguye kwirensenya buke dirensenya impamvu kubera iki bigenda uku kubera iki abakobwa bitandira kubera iki bigenda uku casanga iyo ikintu cyose ucize ukagitahura uragikunda naciye mbona uranagifeeling ukumva yuko ushaka kukibamwo noneho kandi nabonye ko niyo nzira nziza kuri jewe kugira ngo mandanye muri nosi negereye Imana. Yes, iyo ni témoignage ya Kelly mugani bisigura yuko ariko arakurespira nimba arakuinspira wewe kugira ngo canke ariko arakukwega no ariko aravuga ivyamubaye ko n'ikintu cyamupushije kugira ngo ashobore kuja muri Islam. Bisigura yuko si umugabo we yamubwiye ati tu dois être musulman pour que je puisse te marier canke pour que on puisse vivre ensemble, c'est elle-même avec son cœur pas avec sa tête. Yavuze ati jewe numva ko ndi inspiré iyo mbonye abantu bon na jewe nuko vyari bimeze jewe navuze ndi umuislam ndahari haciye nk'imyaka 10 narabivuyemo nari naravuyemo kwanza bavuyemo kubera iki kubera ubujene umva sino je navuze ndi umuislam tutu papa mama je narasenga cyane umva narize n'amashuri ya Quran tutu rero par après avec la jeunesse ndabivamo hayaciye nk'imyaka 10 ndibaza si je me trompe pas kuko ndibuka ma 2013 hose sina nari namaze kuivamo nimba no muri 2024 bisigura yuko haciye nk'imyaka 11 nari narayivuyemo ariko rero uno mwaka nca nicara hasi ndavuga ati bon sorry turiko turavuga amatemanyage yacu ni ya essence mugabo vyinjiyemo sivyo twateguye mugabo vyinjiyemo mugabo ndabona ko twobivuga turabizi ko ari aba chrétien canke abandi muri ko baraturaba mugabo ni mutwumvirize kwera yuko ibi bintu ntibisaba ko aba mizima gusa urashobora kuba mu mizima nawe nyene uri attiré par les chrétiens canke par les témoins de Jéhovah ugasanga uriyumva kuzoba umu chrétien you know ça rero jewe ncyandagira uno mwaka rero kurumva imyaka 11 12 utari mu idini ni myinshi ko nibuka kera mu wanje yarambwira ati jewe hakono bana n'umwana wanje yaravuye muri Islam uzofuma uva ngaha muhira noneho je cyo gihe naravuye no muhira ndaja kwipangira urumva narakiye mu bintu byinshi cyane vous comprenez ce que je veux dire ndafa muhira ndatangura kuza ndipangira mama wanje bikamubabaza you know bon papa wanje nawe nyine nikingire wewe ntacyo vyamutwara avuga ati umva
urumva ariko mama wanje vyaramubabaza and famille mama wanje aussi yaramujije mama wanje ikavuga ati wewe raba abana bawe deja umugabo wawe nikingire abana bawe bariko araba kafiri niyo mpamvu ufite famille yaramujija nkabona mama wanje abaye famille yiwe ntiyamuha kandi agaciro you know naramutabura mama wanje mugabo ico gihe nabona umengo jewe ndi inspire kuba umukatolika kandi urumva navyumvamo kuko narava muhira nkaja gusenga imisa ya mbere mama bikamujya kora wewe kujya kuntu umuntu avyuka alfajiri agiye gusenga kuko imisa ya mbere murasi ko yinjira 6h najewe naravyuka 5h urumva mama rero arige twahura ari karatawaza agiye gusari najewe nkabavyuse ngiye gusenga muri katolika imisa ya mbere byaramubabaza mugabo nta ni jewe nashaka mbeho nkuko je ndabishaka nashaka ninkurikire ikintu je nifuza voilà and par après uno mwaka rero ndicara hasi ubu rero narabaye umugabo urumva naratahuye ubuzima icyari cyo ndicara hasi ndavuga ati Alvin qu'est-ce que tu veux dans la vie kuko je ntababesha kera ari naja gusenga kwera abakobwa nivyo tuzogarukamo naja muri église kwira abakobwa ariko entre parenthèses entre guillemets ari abantu bavuze ngo je nahinduye idini kwera Nirna no Nirna nta n'imyaka 5 deja no musulman Nirna ahubwo yari yigize ko afise umugabo w'umusulman arabu musulman niho arabivamo mugabo Nirna jewe about amadini jewe nta kibazo afise kuko jewe twahuye ndi umukretien nitwawe ndi umuislamu ahubwo twahuye n'abavyeyi banje niyo mpamvu jewe ginagira mariage sinigeze njya muri église canke muri muzeya kuko nanse ama challenge ya ma famille navuze ati non de toute façon mariage ni babiri ni ku mutima reka tuje kwandikwa leta itumenye noneho ibisigaye ni Imana yonyene voilà akona kantu ashaka gushira muri entre guillemets ko hari abantu benshi batangiye kuzana ama commentaire ngo je navuye muri Islam kubera umugore wanje je deja maze 12 ans ntari muri Islam umugore wanje nawe ntana 6 atumaranye bisuye ko na insazo narayivuyemo kuva kera rero ubu naramaze gukura ndavuga ati Alvin qu'est-ce que tu veux être dans la vie ufise 28 ans bientôt 29 ans bientôt zo kwiza imyaka 29 ndiko ndakura kandi bavuga ati umuntu amaze kwiza imyaka 30 abari hagati na hagati yaba jeune n'abantu bakuze genre rero ndavuga ati Alvin ugira ukwize 29 ans bientôt 30 ans urafise umugore urafise abana ni giki ushaka kuba mu buzima ndaraba jiwe normalement jiwe ndumuislam windani ndaraba d'abord narije muri katolika mugabo sinigeze mbatizwa ariko mu Islam jewe navukiye murumva bansore shahada nkivyuka nkivuka bisigura ko jewe normalement uruzogi rwanje ruri muri Islam hama ndavuga ati okay waragiye muri katolika uraja muhehe uraja hehe wasanze byose bimeze gute nasanze bose Imana duhuriye ko ari imwe urumva icyo kintu nta kintu kinjyohera zirenda guciremwa nta kintu kinjyohera nko kubona uyu munsi ndi kumwe n'umuntu wewe waragiye gusengera mu bakirisu nanje narabasengeyemo ubunye twarahinduye idini nta kintu kinjyohera nko kubona uyu munsi tuko turavuga imbere y'amakamera kubera ko abantu benshi bafise ama préjugés atandukanye kuri Islam urumva ni cyo kimwe nuko hari n'aba musulman bafise ama préjugés menshi ku ba chrétien urumva ni ibintu urumvangira ntibizofa bihuye mu buzima mugabo ko twege twagize nuvuga iyo chance iyo experience yo bicamwo vyose bashanje wereka ndababwiza ukuri dusenga Imana imwe urabona imwe amategeko namwe urumva tugendera ku bintu amategeko namwe gusambana n'icyaha muri Bibiliya birandiswe muri Quran birandiswe kwica n'icyaha hariya birandiswe kwiba n'icyaha hariya birandiswe antuka twese Imana nimwe dusenga Imana jewe ndiko ndasoma Quran ndavuga ibi kwatavyo voilà mvuga ati ibi ntavyo narenzi ko muri ko habo vyandikamo ibi nibiki ofete muri ko barakubwira nta kintu kimwe bahisha barakubwira même Jésus muri Coran baramuvuga ko ari intumwa y'Imana ko Imana yamurungise kugira ngo kandi nivyo bakavuga ati afise Saint Esprit muri we byose barabidusigurira kandi Yesu yaravuze ati nta uzoja kwa data ntamujanye bisigura yuko nawe nyene arazi yuko hari Imana bisigura ko ni intumwa kugira ushike kwa data niwe azovuga ati viens je t'accompagne
kandi kubera bijya nabijya ibintu bakunze kuvuga ngo abamizirima ngo Yesu yaravuze ngo ntaho uzoca kwa data atanciyeko no muri ko habirandishije navyisomeye n'amaso yanje erega ntushobora gushika kwa boss utaciye kwa secrétaire je no muri ko hanavyisomeye n'amaso yanje abirandishije ukaba uzi kuri umumizirima utemera Jesus utemera Muhammad utemera aba intumwa zose Imana yarungitse ngaha kwisi umenye yuko ataho nuzo kwigira ushika kwa data donc ukazokumva ujya mu mizima avuga ngo Yesu nibiki uyo ntaratahukirwa canke ntarasoma canke muri ivyo bibiri hari ukuntu ntidufise sens imwe ya Jesus muri mizima n'abakiriso sens simwe niyo mpamvu uzosanga ntituvyumva kumwe sino twege muri ntuzeya muri Islam Jesus turamwemera cyane gose. Est-ce que juste une petite question kugira ngo uronke ubonana na president uragenda direct vururu guca kwa president oya urasaba audience none audience ni baba nzantumwa nyine bakagenda bakavuga ati president de la république hari umuntu n'uyu ashaka audience ashaka ko mubonana ashaka mubonana gute bagapanga umunsi bakavuga ati noneho president gwaye umunsi uyu n'uyu bisigura ko niwo kwishikira wenyine nibibaho ari abantu ucako rero nabo ni ntumwa z'Imana tuzotegerezwa twese nimba uzi kudakurikiza ibintu Yesu yakora nimba uzi kudakurikiza ibintu Muhammad yakora nimba uzi kudakurikiza hariyo n'abaislam bo bashaka gupinga Yesu Kristo mugabo ivyo bintu hariyo n'abaislam mwige ifo kwiga ari kintu abantu batazi hari ibintu afite abazungu badusizemo kwemera nimige badusizemo kwiyumvira canke kurondera wewe ukavuga ati ngo Yesu ngo ni w'abakristo urumva jewe singwe tahura kwanza Jesus muri Bibiliya canke muri Quran c'est qui afise iyihe role muco utahura yuko muri Islam Yesu tumwemera nkuko abakristo bamwemera uco utahura mugabo wowe ni muri kiju mana ndatangiye gushavura nimba wewe signification simwe ukuntu twege tumwemera nuko abakristo bamwemera sico kimwe ariko vraiment jewe je vous invite kusoma nk'aba bakiriso haba mizima muze murasoma kuko ntimwemere mutisomeye voilà nta science nta bumenyi nta traduction nimwe nta kintu na kimwe kiza kiruta nta explication nimwe iruta ibintu biri muri Bible canke muri Bible mushaka kumenya soma bisigura yuko rero ntuzokumva ikintu gukora kanaka yavuze ati ngo Kelly ngo amezuku wowe ukacufata ati Kelly amezuku uzo kubwira Kelly ya Kelly amezuku uramuzi ntumuzi mwegere Kelly mwige mubwire Kelly bite I want to be your friend noneho umwige wa mukeri bakubwira uwenye numuyibonere umudekuvre vuga ati umukeri bambwira okay nuyu apara kora yuko Kelly bakubwiye ngo amezuku noneho muri cerveau yawe ukacha winforma Kelly amezuku nundi muntu muzo vuga ati ujya mukeri amezuku toi-même tu la connais pas d'abord ni muravugana ngo umenye Kelly ameze gute voilà ntituriko twazana amacakubiri ntituriko twazana amanuzenya nariko ndatanga témoignage yanje et par après vuga ati Alvin Smith wakuze wabaye mugabo qu'est-ce que tu veux être dans la vie qu'est-ce que tu veux dans la vie OK waragiye ino wasanze gute Imana ni imwe OK nemba ni Imana ni imwe qu'est-ce que tu décides dans la vie ndavuga ati jewe ndumva yuko nshaka gusubira kuba umuislamu ico gihe nyine navyumvira ko jewe ndi umuntu wa mbere ndafise pouvoir yuko ikintu cyose pouvoir zanje zimbwiye ndagikora kubera yuko nta pouvoir zanje nta muntu numwe bikominikana ku buryo byo kura influence kundi muntu jewe mfise pouvoir zanje ico pouvoir yanje kimbwiye nuzenya yanje nico nkora kubera yuko nta wundi muntu ankunda kuruta jewe nyene ico gihe ndibuka ico gihe yuko na telefone mama ndamubwira ati ndashaka undondera aba sheikh babiri bantore shahada ufite kuko iyo wamaze kuva muri Islam usubiyeyo urinjira bushasha voilà canabwira mama wanje ati mama wanje ndibuka yuko yambwiye igihe nkimubwira cyavuga ati Allahu Akbar Allahu Akbar bisigura Imana Dieu est grand Imana niyo nkuru arasubira arambaza uri sérieux nimba uri sérieux yarazi ngo ni amaprank yarazi ngo ni blague nimba uri sérieux nona canja kubarondera je nyene hama ucumbwira umunsi ndamubwira ati ntavyo umunsi kuko ntawuzi vyejo ndavuga ati barondere yari mu ijoro ndavuga ati barondere ejo mu gitondo je nife konza mu buterere urumva nyene namubwira ati sinshaka ivyo abantu benshi sinshaka kumengo ndiko diyerekana bahamagare muhira noneho tushike hajya abantu bangire shahada amajeswe ku muislam noneho nshaka gufunga Ramadan aussi c'est la première fois que je mfunze Ramadan mu buzima
mu buzima sinigeze mfunga kuva kera nkiri umuislamu sinigeze mfunga ariko ubu ndafunze bisigura yuko narafashe decision mu buzima ndavuga ati nuko ushaka kuba sishaka kuba iki narayereye nagiye hariya voilà izo zari témoignage zacu reka rero tuje mu kiganiro nyezina mugabe mugene nyezina biva muri source iyi nyene muri aventure je naciyemo niyo nuze ashaka kuvuga ko voilà ikindi naco no babwira cyanyuma nkuko Alvin yabivuze ndiko turahagarara kuri kimwe cyangwa kindi juste message nyamukuru ni ukabura umu chrétien ukaba ukwemera kwawe hagarara mu kwemera kwawe ugerageze kuri kizi nzira z'Imana c'est tout yes twagiye rero topic rero ni aventure abajene bacamo kuvyerekeye amadini turaza kuvuga ku bakozi bo mu nzu turaza kuvuga ku bajene en soi twese turaza kuvuga aussi ndetse n'abajene hari n'abantu bakuze babikora sivyo reka tutangure muri Islam hari abajene benshi muri Islam non sérieusement hari abajene benshi muri Islam on se connaît iyo hageze muri Ramadan bamwe bajya kuvuga ngo bagiye gusara tarawe kumbe baba bagiye mu zindi business mani baba bagiye turabizi ko benshi turababona wallahi turababona kandi nimba ndiko ndabesha muzogenda ahantu hose basengera amatarawe muzobona benshi baba bari hanze oliye yuko baba bari indani gusenga abahungu n'abakobwa baba bari hanze abandi bariko barasenga bisigura yuko baba niwo mwanya baba babona umengo niwe mwanya wo kubonana wo gusezera abavyeyi ngo bagiye gusenga tarawe kume bagiye mu buhumbu bwabo ibintu tuko turavuga muzo wewe uri kurankurikirana je siniko ndakwemeza ariko nimushaka kuvyemera uzogenda ahantu basengera tarawe ku muskiti uzorabe benshi baba bari indani bariko barasenga tarawe c'est comme si benshi baba bari hanze bari ma blague yabo uzoyibone wewe uri kurankurikirana nawo kugira ngo urobe ntako ndakubesha uzogenda nyine uvyirabira rero ivyo bintu biri mu bintu d'abord mwezi mtukufu wa Ramadan n'ukwezi kumwe mu mwaka Islam nk'ubu abakatolika bari mu ikarema bon bari mu ikarema vous comprenez ce que je veux dire nabo nyine bari mu mafungo bari isonzesheje iba ari mwezi mtukufu donc mtukufu ni ukwezi kutagatifu donc ukwezi kubashwe cyane deja ahubwo wewe utari kurafunga muri uko kwezi wimva gute ushaka uri mu chrétien ushaka uri mu musulman ibaze twese turafunze amadini yose ari mu kwezi gutagatifu wowe uraho umeze uri mu biki yes ugasanga wewe noneho mu mwezi mutagatifu uri kurafata hari abantu bafata mugabo ndabitahura ni kubera imyaka najewe kera niko nari imeze mugabo ubu niyo ndiko ndabona umengo biri serieux cyane ndiko ndabona umengo naradekona cyane je ndaza ariko avec le temps abantu basubitahura ariko rero kinagaje ni uko hari abandi bantu tungana bakibirimo ga conscience no bivuga gute ntiyireveya ku mwanya umwe n'abantu bose urumva nukuvuga ngo wewe nimba wagira ubuntu Imana igasubira ikagukorako niko no bivuga twese nibaza kwidukorako muga wewe warumvise message kurusha vuba kurusha abandi ahubwo ifo gusa ko tubasengera kugira ngo nabo nyene bashobore kumva umwamagaro rero abajene dutabura ivyo turimwo sivyo hari abajene muri mu nuzenya Ijuma ni nko kwa Mungu muri twebwe abayisilamu Ijuma ni ku munsi wa gatanu ugasanga umujene yinamuye noneho avuye mu buterere agiye gusengera kuri markazi sabuterere hose hari imisigiti basenga yego noneho ugasanga umujene yakotesheje n'umuduga kwanza kubera iki nimba hari n'abamizwe ko dukurikirana muze kutubwira kubera iki abantu baravuye mu Kanyosha baravuye mu Bwiza baravuye mu Buyenzi baravuye bagiye gusengera kuri markazi mu makartier basize imisigiti deje kintu sindagitahura n'ukuri bakeneye bazokintaho impamvu baje gusengera kuri markazi peut-être hari ibindi bintu jewe aratahura kandi ugasanga noneho ikanzu yiwe mu buzima busanzwe ntayire pasa ubwo ugasanga uyo munsi yaronde naga parfum kamota ugasanga uyo munsi yana oya kuri ico onye cyo guparfuma ukagorora ugasa neza no muri umviriza no muri ko habiranditse vendredi musi wa vendredi genda woge use neza umutenezi ugenda imbere y'Imana
umeze neza ni kuvuga uwo munsi witegurire comme il faut mugabo rero baca barenza bakagitagura kugira amashofu kwiyerekana kuja kutesha umuduga wo kugenda muri markaz vaivye donc ivyo nivyo twashatse kubabwira muri côté ya Islam yego ico kintu cyo ko tugisubira ko twebwe abajene twifuza twisubira ko tumenye ico twifuza ico dushaka mu buzima nimba ugiye gusenga focusinge mu gusenga amezo aventure tu peux faire même ça à la maison ushobora les aventure after gusenga mugabo kuko urazi wewe uhisha abantu objectif yawe ikikujanye ku musigiti cyangwa ikikujanye mu nuzenya mugabo Imana ibimaze deja gukapta ukubona umutima ko uwo mutima ko uvuye muhira ujanywe kubera kwiyerekana muri muske ko uvuye muhira kugira ngo uje kwemeza abakobwa ko avuye muhira wakoteshije n'umudugu yo munsi kugira ngo wemeze abakobwa Imana deja byose bamaze kubisigura yuko amasengesho yawe yose za gusenga Imana iza kuvuga ati wewe harimo ubujyajya kubera yuko icyakuzanye ngaha si gusenga ahubwo waje kwirabira abana no kugira no kuri Imana ico kintu kiri mu bintu je byatumye ndeka kuja gusengera ama eglise menshi kwera abakobwa voilà ico nizo nagira mvuga ico kunze kukibona ndi umuntu wa mbere iyo mbonye abakobwa simba concentre ndavugishije ukuri niyo mpamvu muri mu idini ryacu abakobwa n'abahungu dusengera hamwe kugira twirinde ibintu byinshi bigenda biradutsitaza bon ico kintu cyo kwiyerekana twakivuze muri Islam muga dukunze no kibona mu bakirisu mu bakretien mu bakatolika mu abakizwa mbega n'abaprotestant niko abakizwa n'abaprotestant hari idini ry'ubukizwa burya bon ashakwa abakatolika nta mukatolika umukizwa aba oya umukizwa aba mu protestant abaporoti akaca kizwa voilà rero tuvuge muri côté y'abaporoti cyangwa abakatolika jewe ndavyibuka nk'inciga secondaire nk'inciga secondaire nari mfise ingeso yo kubwira mama uyu munsi ninava muri cour ncanja muri frat bavuga frat sinzi ukuntu babivuga muga ndavuga ati ncanja muri frat sinabandayigiyemo kubera ngo uyu munsi nyene ngo numvise nshaka gusenga oya swata bagenzi banje bavuga ati hewe urazi uyu munsi muri frat sha byari biryoshe renda gutera inkuru urabona ujya muhungu kuntu no aririmba neza gashenda muri frat kugira wirabiro muhungu aririmba neza canke kuberaga ku kandi bagenzi bawe ariyo bari muce mugenda muvuye muri frat mugende kuyerera mucana urabibona mu bakatolika naho nkunze kubibona mu bakozi bo mu nzu dimanche voilà ugiye muri ahantu hari kuri eglise usanga bicaye kwibarabara voilà ugiye yuko bari ndani usanga bari desade mu biti ufata urumva barakominikana bakavuga ati umva durahuriyana umva objectif ni bagiye gusenga kuko nibigera binjya no muri eglise gusenga benshi baba bibereye hanze n'amantuzenya kandi mu gutaha aussi uje usanga ari obligé gufata déplacement mugabo bakaca bagenda molo kugira ngo ikego gikomere isa aussi ça fait partie y'ibintu ntimuba mugiye gusenga ntimuze mubesha abantu kuruva ngo jewe ngo chaque dimanche ngo ndaja gusenga ku mugoroba no bugiye gusenga ubufise izindi mpamvu zikujanye gusenga kandi abakozi gusaba mu nzu n'abantu bakuze barabigira ugasanga agiye aya makirite yo ku mugoroba twese twarabikora mu isite ababizi barabizi ba bienfrima uribuka kera twaranatamba igisirimba umva twagenda kugira tuyerekana twabarabizi n'abahungu benshi ba DJ Kiss bose ba Baroteri bose barabizi nizo zari guzacu kera twarabikora kubera abakobwa twarabikora kugira twirekane sivyo barabizi neza en fait turabizi turazinanye hari abantu bavuga ngo bagiye maserire kandi tugiye kuraba abana je ndabizi yuko jewe ndabizi je ndashobora kutemanya yuko je nava mu buterere ngiye kuri Bomberger bagisengera hariya mu Ngagara hariya muri 5 sipa muri 4 twaba tugiye kubera abakobwa kandi kabisa twaba tugiye twambaye neza en tout cas generation yanjye irabizi muga ubu niyo ndiko ndatahura yuko je ndibaza ko abantu bakwiye guca muri bijya kugira bashobora gutahura ibintu byinshi cyane mu buzima ariko nshatse kuvuga rero abantu bakibirimwo badashaka kwitahura yuko ivyo bintu bakwiye kubiheba kuko ikintu ni vyiza yuko aventure uyicamo and par après utabure yuko uri muri aventure none ugafata ubuseriye ugafata umwanzuro mu buzima Imana siyo gukinisha sivyo muranicara nk'ahantu nkavuga bana twebwe dusenga 5 fois par jour
rero urabizi c'est pas toujours facile gusenga ukazikwiza izo 5 fois par jour yes urumva ukicara ukimvira ne nk'ubu mu gitondo navyutse nasenze saa sita sinasenze 15 sinasenze saa moya harageze nkavuga none nk'ubu no camfa muri iri joro jewe nobwira iki Imana ejo noyibwira iki donc jewe sizi il faut yuko tuba réveillé tugakurikira Imana kandi isaha igeze ibisamaza abantu ni vyinshi cyane noneho haraje ama smartphone ni nk'abantu voilà ni nk'abantu bajuje Mona ngo buremo nayibaza ko twibagiye yuko yabatizwe igihe abatizwa amazi menshi akeza kakabiposta n'ibiki après tukabona yasubiye mu bintu vyise man iyo ubonye umuntu yagize iyo pa gerageza wirinde kumujija gerageza wirinde kumukondana kuko basi omo wewe yaragize niyo pa we ntayo uragira ngo jego hakono genda kugira cenda bivamo ngo nufuma nigumira uko no c'est pas la même chose mana ntibifata cyo kimwe kuko wewe yagize conscience yo kuvuga ati kandi kugira ubatizwe uramara igihe uri kuriga mu bitahure uramara igihe uri kuriga sikuvuga ngo uragiye ngo ibana ngo gishaka ko mumbatiza bakavuga ati ngo hano none tugutemo muri piscine bari mu mazi oya uriga uramara uyo mwanya uri kuriga ibintu byinshi cyane kandi kugira ngo wideside kuvuga ati jewe ndemeye yuko bangira uko braza ni ibintu uba wamaze iminsi ubirimo vous comprenez ce que je veux dire sikuvuga ngo uzova muri boîte ngo ndagiye kubatizwa umara iminsi ubirimo bisigura ko ugiye mwanya umara iminsi urimo Imana ibiri kirabona ko uri kurayiyegereza bisigura ko muri ugiye mwanya nawo urabwo kwitaba Imana iravuga ati inzira warurimo yari nziza kandi nkuko keke yabivuze même si ucuja mu vyisi ivyisi biragwe kubivamo ko ivyisi birasamaza natwe bw'abayisilamu nakubesha jewe la vache originale ubungu bundi gusenga kwera Ramazani heze cyangwa kuza ndi planta kaboro gaboro kandi si jewe nyine turi benshi cyane turi benshi gusa mugabo c'est bien mwezi tukufu n'ukwezi kutakatifu bisigura yuko dukwiye noneho nkakujya kuntu umuntu abuse avuga ati jewe kuva lendi gushika samedi naho noreka kuja muri église nta kibazo ariko dimanche ukavuga ati je dois naho zo ndaye muri boîte ukavuga ati noneho boîte ngira ndayivemo 4h saa 2 zo wangiye gusenga uri kurumva ico kintu nyene kivuga ati yo je dois aller prier dimanche nico kintu cyadaje umugerageza bikunanire wagerageza Imana iguma igufatira muri izo effort nyene uri kugira ugerageza wagerageza naho tuba turi mu kwezi kutagatifu urasenga Imana uvuga ati Mana ndagusavye ndakwinginze naho Ramadan izohera nzokomezanye iyi speed ego turabizi yuko abantu benshi cyane baca batangura ku ego mugabo twese turasenga ndagusavye nzobandanye uko ndagusavye umpe kubandanya muri iyi nzira kubera ko tuba tubizi biragoye kwama uri kubera isi tugezemo isi iragoye kuvuga ngo uri detasha n'ivyisi complètement nta muntu numwe ndabo sinzi ko abaho kuri iyi isi umuntu yidesha yagize detachement complet n'ivyisi ntawe abari bahari bari abaprofeti Imana yaturungikiye intumwa z'Imana twega abantu ibi mu bintu bituma noneho ebana stabilité ibura muri twebwe amatelefone muga nyene c'est comme ça turabizi n'Imana irabizi ko twe turi abantu turacumura turagwa mu ntege nke muga wibuke kandi kuvyuka wibuke kandi kugira ya effort kubera ko ubuzima butari mu Imana vraiment je narabubayemwo nasanze ni depression gusa voilà hama ikindi naco bon reka rero tusima akantu k'akajoke gato abatemugeje Jehova kera baraza bakadodora bakatanga ibitabo mugabo ubu ntibakibitanga why abajehova muri abatemugeje Jehova murabe mutubwira impamvu kera ebana wasanga minsi yose kuburyo n'umuntu avuga ati nibo reka twugare ariko ubu ntibikibaho ubutabo bwaraheze ijambo ry'Imana ntimukirishaka kuritanga bimeze gute byageze gute en fait nk'izo zose ni challenge ubona ko isi kirahinduka no kuri je nibaza ariko badekuvye kuko benshi wacu usanga batwaye ubutabo bwinshi bakaca butwara kubugurisha ku mabotiki none ugasanga bariko rabitekeza amasukari injugu umunyu nibaza c'est la raison pour laquelle babihagaritse mugabo aussi ni ibintu aussi tugashatse kubereka yuko isi y'ubu iri kirahinduka cyane ahubwo rero wewe ahuri ukwiye kwizera Imana no gusenga Imana ukavuga ati Imana turabizi ko isi turimo ibi bikorerwaho ni byinshi cyane ivyani byinshi cyane ariko ndagusavye naho ko bari gato mbe fise kya cyizere yuko nzi uwandemye nzi yuko ntiremye
nzi yuko hariho uwandemye hama ikindi naco turabisike ikiganiro ko twagize ibintu biri serie cyane ibintu by'amadini turabisike abantu benshi cyane mushaka ibintu by'abusutwa kugira ngo mushore kuwacinga nuze interview mushaka ibintu by'ubusutwa ibintu je sais pas comment dire by'urusaku bumbea ariko ibintu biri serie nk'ibi turabisike mutabikurikirana ariko sashke ibintu nk'ibi babikenewe mu buzima ifoko mubiraba ifoko twigishanya témoignage yakiri mwayumvise témoignage yanje mwayumvise ifo yuko mubiraba uno munsi n'abantu bake cyane batahura ko jina baye mu Islam bavuga ngo ni za comedy ziwe ariko moi ça me dérange pas kwera yuko ni jewe nzi umutima wanje ni jewe nzi decision ndibutse n'ikintu wahejeje ndibutse n'ikintu uvuze ngo abantu bajuja ndasavye abantu muzi yuko nimba muri abakiristo nimba muri abamizirima ukabona umuntu yahinduye idini il faut arrêter de juger arrêter de juger kuko nta sinzi ukuntu bivuga ntabanje kuvuga ibindi bintu mais arrêter de juger mu mwakira uko nyene mu musengere nawe ntuzi ejo hawe nimba yarenza ahitamwo iyo nzira igikuru nuko atafashe inzira yo kuja kwa shetani igikuru nuko atafashe inzira yo kuja mu kuzimu yafashe inzira yo gusenga peu importe idini rimwe mushigikire kubera ko ndaza abakristo benshi bahinduye idini bakaja mu mizuma iwabo barabahevye n'abamizima benshi bahinduye idini bakaja mu Kristo iwabo barabahevye voilà je mfise chance yuko famille yanje ndabakunda gose nabantu baratahura nabantu bansutena me hari abandi bantu bataronse izi chance hariho n'abamizima bavuye muri mu idini bakaja mu bakristo bahebwe jewe igemva mu bamizima ndavyibuka n'abajama banje mu isite barankuye kwa maboko bavuze ati wowe uri kafi ntago twokwicarana wowe uri mortad ahubwo kwe gutegwa amabuye barabimbwiye abajama banje benshi bo mu buterere barabizi ngo wowe nawo ufuno munsi nta n'umuyoza guhamba barabimbwiye ariko yo don't judge bro kuko ntuziye jo hawe uno munsi none ko nasubiye muri Islam umbwiye uza kumbwira iki uza kumbwira karibu oya inshuti y'ukuri ibonekera amagogo wewe hako nyicyari kukavuga ati Alvin ndazi ko afashe decision yo kuva mu bamizilma imani kuja imbere utahura ivyo urimo ndazi umunsi muzotahura ariko mwabaye abambere mo kuvuga ati ngo ahubwo ngo nkwiye gucibwa inzosi ko mu warabo ngo niko babikora ngo nkwiye gucibwa inzosi ngo sinkwiye kwicara mu bamizilma ngo sinkwiye gusangira n'abamizilma ndabizi cyane entourage yanje nyinshi ariyo benshi takivugana korera mu bijya bihe barankuye ko amaboko bavuze ati ngo ntidukwiye kugendana ntidukwiye gusangira ngo jewe nduwo gutabwa yo don't judge in life wewe rero nimburi mu Islam ukava muri Islam ukaja mu bakristo yo ndabasavye famille yiwe canke ibiki numujudging jewe ndafise abana ndafise umugore kandi umugore anje sino mubirija ngo aje muri Islam yo uguma huri numva yuko impemu zikubwiye ati apara ngo impemu yera ikubwiye ati injira mu bamizilma uzokwinjira ariko jewe sindakoblisha abana banje bazoja aho bashaka ko natahuye yuko Imana iri hose natahuye yuko si dini izoshikana umuntu mu ijuru nta dini niyi izoshikana umuntu mu ijuru umuntu azoshika mu ijuru ni vyiza vyo yagiye arakora n'umutima wiwe idini ni nk'ahantu ko kuvuga ati umuntu afise igihagararo afise ahagaze ariko sino umutima w'umuntu ni uzotuma uzonuka mu ijuru ndabesha ibikorwa vyawe wakoze ku isi nivyo bizotuma uja mu ijuru si dini ibintu turabisubiyemo a muslim narigize kuba umukristo ni wundi mu Islam narigize kuba umuslam nawe uvuye mu ndaja mu bakristo nasanze ibikorwa vy'umuntu vitendo vya muntu nivyo bizotwara umuntu mu ijuru apana idini turumvikanye rero hari abaslam ndazi ko hari abaslam benshi bavuga ati jewe sinosangira n'umukristo sinosangira n'umuntu afite idini iyo ni politique na cyane voilà nivyo je nuvuze politique bagasanga abakirisu hewe umuntu aramwumvise kuri kwirayidi ngo je shaka kujya umuceri wa mizilma wa voilà iyo ni politique izo ni politique z'amadini abantu twese turi bamwe dusenga Imana imwe kuko no mu gihe cya Yezu Kristo hari ayandi madini igihe Yezu ataraza amadini yarasanzwe hari sivyo kandi amadini atandukanye n'igihe Yezu aza igihe Katolika yaza harasanzwe harandi madini umupagani ni dini nibyo ko umupagani ngo umuntu adasenga ni ryari dini ndabesha wekeke
ivyo ntavyonzi oya yari idini nimba atavyuzi ni kuba twasoma ibitabo yari idini sivyo ariko haraje ntuze ya katolika Islam yaraje noneho ubu kera idini zari zibiri katolika na Islam ubu haraje abaporoti haraje abatemo de Jehova haraje abandi sivyo natubwe mu Islam hari abashiha hari abandi en fait yo twese ni Imana imwe dusenga wewe umugihe ubona ko umuntu ariko arasenga Imana atari karasenga inka atari karasenga shetani man mushigikire kubera yuko ikiri Imana hariho Jesse dikuno bivuga hari abantu babagororotsi kurusha n'abamizino hari abamizino babagororotsi kurusha n'abakiristo urumva rero twebwe turabantu umuntu umwe unagira mvuga umuntu nuko nyene no bivuga kugira nta rindi jambo murano akoresha umuntu umwe gusa yemerewe kujuja ni Imana si umuntu muga nta kundi kuntu ari kubivuga Imana yonyene niyo yemerewe kujuja niyo yonyene ifise iyo pouvoir yo kujuja rero wogiye gufata pouvoir y'Imana ukaja kwishira ukajije umuntu nawe nyene uzi ko uzojijwa ku munsi wa nyuma ya voilà topic yariyo uno munsi iyo niyo mu kiganiro cyacu let's talk about uno munsi yari let's talk about ama challenge aba mu madini atandukanye cyangwa ama jugement aba mu madini atandukanye ndavuga ama jugement cyangwa ama préjugés voilà aba mu madini atandukanye kandi ibintu twe turavuga ni ibintu bibaho ni ibintu dusanzwe tubamwo ni ibintu nubu abantu bakibibamwo sivyo utazanga ucitanga kuvuga ngo wavuze ivyo utazi nimba navuze ivyo ntazi wewe noneho komanta uvuge wewe ivyo uzi udukosore ngo twebwe ivyo twavuze natwebwe nivyo ntutangure n'ivyo dusoma ntutangure kuza gutukana ngo udutukane vuga ahubwo wewe dusigure nimba bora ko twavuze ibitari ivyo andika muri commentaire iki niki mavuze kitari ico kimezuku kandi polima ko twaje polima twafunze je nafunze nanje yafunze twajinga kugira ngo dushobore partage ivyumviro sivyo murakoze cyane rero ko amasho kudukurikirana yari let's talk about ibinyene mumvise twagiye turavuga yari Alvin Smith hamwe na Kelly Tatiana Kelly sinzi kufise cyongera ko je naco mfise twahejeje gusa nongere nibutsa ababone bacu kubandanya mugira ama subscribe mugira ama share ama commentaire basha ndabakunda kwera muri commenta gose mugira ama j'aime hama mpikaze n'ababone bashasha murahawe ikaze cyane ya Gatech TV irabakunda gose yes ikiganiro ni cyari gihagazwe ku idini rya Islam gusa cyari gihagaze mu madini yose kwera yuko twese dusenga Imana imwe murakoze cyane yuko amasho kudukurikirana hama next time nimba ubona yuko ufise topic canke sujet ya let's talk about something urashaka kwandika muri commentaire uvuga ati Alvin hamwe na Kelly Tatiana ndashaka yuko muzovuga muri sujet ini hama tuzidécouvrir sivyo tuzo developer hama tugiye nimba nawe ufise indi sujet urashaka kutubwira nimba ufise ico ushaka guterera canke turashobora no kwevita urashobora no kuza mu kiganiro cacu hama ukaca uvuga ico kintu ushaze kuvuga icyo murakoze cyane rero ko mwashoboye kumara iminota 20 cyangwa nimba 30 muri ko dukurikirana ndabizi ko ni vyinshi cyane mwarese mwari ko muri ko murakora mwabihagaritse muri ko muri kiganiro cacu ndabizi ariko ebana shukran ka Allah vous bénisse. Je ne sais quoi, ciao ciao. Bye.